Okay, nkuko mubibona rero turi mu ntara ya Kirundo, niho tuzaranye n'umwe mu Barundi baba mu gihugu ca Canada, ni Madame Jo. Abatari bakenda keka muramuzi. Reka rero aho tugendeye ino koperative twiha akazi isanzwe mu diaspora aba mu gihugu ca Australia afise mu kuboko kunini. Reka tuyage n'abantu bantu twumve bimwe mu byo baharangura n'igituma barayigize icimariye ikibano, byose ni muri kino kiyago. Uyu ari ngaho n'umunsi yaserutse nimboneza. Uyu ni mukuru kuko twavuze ko iyi koperative iserukiwe na Bankuka Leonce usanga mu gihugu ca Australia. Rero icegera ciwe ni umwigeme. Ku mazina yitwa Butoyi Sauda, mpagarariye iyi koperative imbere y'amategeko. N'umuntu yinjije Bankuka Leonce bakaba baranyizeye bakashaka ikibanza, ndabishima umwigeme. Kuba muri koperative navyo nakunguko cyane n'umukobwa ni benshi baba bifuza kuba hano hantu ndi ariko bikanka. Akarusho rero nanabikuyemo jewe cyambere urazi ko uhejeje ishuri biragoye cyane kugira ngo ubashe gufata intumbero icyo ushobora gukora, akubera ko nagiye hamwe n'abandi twavuga duti ntidutegereze kakazi twama twumva ngo tuje kudepoza hanaha, reka tugire akazi kamwe ihakazi twebwe nyine ubwacu. Turaronka umuvyeyi aravuga ati nabashigikire, arashiraho aya mamashini nize informatique na maintenance, aza ngaha avuga ati ndabaramukije. Uyu ni Madame Jo Kamana Josene, benshi baramuzi. Ndaramukije abarundi bose aho muri mu mpinga zine z'isi, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri Afrika, Asia, East Africa, aho umuntu wese umva Kirundi. Ni Madame Jo musubiye guhura wa Imuhira Media. Uno munsi aza gukorana na Agaciro Media. Munsi twagendeye mu diaspora, naho ndababwira ko ndababwira amakuru y'aba diaspora, ibikorwa byabo mu bihugu batumbereyemo n'ibikorwa no musindi mu Burundi. Diaspora umwe Leonce banka uwunguka, uno munsi twagendeye ibikorwa byiwe akorera i Burundi. Dushitse hano hantu rero dusanze equipe y'ugwaruka ngaha, tuje kurondera amakuru. Turi kumwe n'umujournaliste muri Agaciro Media, ari umwe mwita homme du changement n'uwitwa Albert. Tuje rero ngaha rero twagomba rero gutangura kubaza ibibazo bimwe tubonye mu rwaruka ngaha, kubera iki muri aha? Murakoze cyane. Kuzina yitwa Sibomana Erize. Okay. Sanzwe tumunyamabanga ntayigayitwa muri koperative twiha akazi. Aha rero nko mubaje muti mbonye turugwaruka rwinshi uri ngaha, bimeze gute? Aha turi mu runani societe koperative twiha akazi irongowe mu diaspora Bankuka Leonce. Ubwo rero twagiye hamwe kugira ngo dushobore kubyaza impano dufise tuzibyazemo akazi. Icyo gituma rero turi ngaha muri ntumbero kugira ngo dushobore kwiteza imbere tubikije muri kuja hamwe. Okay. Kumure ngira ngo naho yitwa Bankunguka muri kumwe hamwe muzokunguka mwese. Yamaze ko bakunguka. Ariho ubundi bakunguka. Turashimye. Okay. Sino ngaha none ibikorwa nyezina by'ikoperative nibi. Murakoze. Bwa mbere ho hani mu Kirundo iyi societe koperative yacu iri bazi ku bikorwa cyane uburimi n'ubworozi. Ariko sico twovuga ko ari igikorwa cyonyene, kubera ko hahurikiyemo ugwaruka. Twavuze ko izina ni twiha akazi kugira ngo turonke akazi nyene, dufite impano zitandukanye. Rero ku ruhande y'uburimi n'ubworozi turanashigikira ugwaruka mu gushobora kwiteza imbere mu kurondera akazi. Turakora ibijanye n'imico kama, turakora mu bijanye n'ubuhinga bwa none,
ariko cyane cyane twagiye ku burimyi n'ubworozi tubushira imbere kubera ko uburimyi nibwo twakwita ko niyo ntango ya byose, niho hari kugwiza. Dushaka rero ko ibintu bihera ku rubuto bikabamo tukimbura. Hari ikibazo nagomba kubaza, ndabona mu rugwaruka twe kenshi twakuze twumva yuko abarimyi ari abapeyiza, ari b'abavyeyi bacu. None nk'urwaruka imbere ko mukora ibikorwa biri ngaha anye baritabira uburimyi n'ubworozi? Kuri icyo mu bisanzwe urwaruka benshi no munsi benshi kwibaza ko batavyitabira, ariko ni kubwo kutabitahura. Twebwe tumaze kuja hamwe twereka bajya badashoboye kubitahura tukabatahuza akamaro. Ubwo rero uburimyi ni intango y'iterambere, nico gituma bose barabyemera kubizamo, n'abandi barakeneye kuza kwiyungako. Dusaba yuko mutema dutera intege mudushikiriza hirya no hino ibikorwa byacu. Abantu barije amashuri yabo bararinduka bagakura iriya myambaro myiza bakaza muri ibi. Yes, iyo tuvuze kurima si bose bacagenda gufata isuka, ariko ushaka kugira umugambi wo kurima. Akarorero nk'ubu turiko uyu mu diaspora yatuzaniye igiterwa ca macadamia, nico turiko turatera. Iki giterwa rero nuvuga ko ari igiterwa à long terme, kimari igihe kirekire kandi kiri très productive, kizotanga inyungu ndende. Rero si cya kindi zagiye kugenda buri munsi gukubita isuka, oya ni jari n'uburimyi. Nuvuga ko uza gutuma babandi bamwe mwari muvuze bati mengo nibo bari babereye kurima baca baronka akazi, ca tubaha akazi ko turi hamwe. Hanyuma mugabo turakorera mu burimyi. Ku cy'ubworozi abantu vuga ko twese abanywanyi n'ubu turamaze kuronka impene, bose barishimiye korora kuko muri bwa bworozi tuzokuramo ifumbire ituma bya birimo turarima biza kuronka ibintu bikuru. Okay. Societe hari wagomba kubaza hano. Ndafise ikibazo nashaka kubaza. Aho tugize tubasanze tubona hari umwigeme umwe wenyene gusa, mugabo igitigira kininiya ni c'abagabo. Mbega abagize noze koperative yanyu nababonyene gusa, ko tubuze ngo nababonyene gusa, noca mva ngaha mburaniye abakenyezi. Ibice 33 abakenyezi bafise mu Burundi mubyubahiriza gute muri koperative yanyu? Murakoze cyane, ikibazo nubwo ari cyiza. Uyu ari ngaho n'umunsi yaserutse nimboneza. Uyu ni mukuru kuko twavuze ko iyi koperative iserukiwe na Bankuka Leonce usanga mu gihugu cya Australia. Rero icegera ciwe ni umwigeme, nico gituma ari we yashoboye gutanga cyane. Sino abanywanyi ni benshi ntibaje. Tuvuga ko mbere muri koperative yacu abigeme ni benshi gusumbya abahungu. Nziza cyane. Ubwo rero ntimubone turi ngaha nuko mwumvise hariho abakora iby'ubuhinga bwa none, abo n'abatekinisiye bakora izi mashini n'iz'abandi. Okay. Ariko ntitwajya tutumvise akajambo kiwe. Mupfazo na mahoro. Ego na mahoro. Uracyari umwigeme cyane? Ndacyari umwigeme. Okay. Ego. Kuba muri koperative. Kuba muri koperative na kunguko kadasanze. Kubera yuko ubwa mbere na mbere ku mazina yitwa Butoyi Sauda, mpagarariye iyi koperative imbere y'amategeko n'umuntu n'ibije Bankuka Leonce, bakaba baranyizeye bakashanga ikibanza. Ndabishima nk'umwigeme kuba muri koperative navyo nakunguko cyane nk'umukobwa. Ni benshi baba bifuza kuba hano hantu ndi ariko bikanka. Akarusho rero nabikuyemo jewe. Cyambere urazi ko uhejeje ishuri biragoye cyane kugira ngo ubashe gufata intumbero icyo usaba gukora. Akubera ko nagiye hamwe n'abandi twavuga duti ntidutegereze ka kazi twama twumva ngo tuje kudepoza hanaha, reka tugire akazi ihakazi twebwe nyine ubwacu. Turaronka umuvyeyi aravuga ati nabashigikire, arashiraho aya mamashini nize informatique na maintenance. Aza ngaha aravuga ati uyu munsi narose umuntu ama ikiraka cyo gukora invitation, nkaza nkazikora. Ni ka kazi ni mba ndiko ndaronka kandi na societe ndayinjiriza. Okay.
nk'ubu we mbona uko biri kose uri umuyisilamukazi yego abayisilamukazi bari bamenyerewe ngira muri bizinesi mu burimyi n'ubworozi aho hantu gute n'ubworozi nk'uko mugenzi bivuze simaka ngo dufate isuka kandi no korora simaka ngo birigwe inyuma y'ibitungwa bashobora korora nica ninza ngaha mu kubiro nkicaraho ariko n'ibikorwa nkabikurikirana nkavuga ati ndorora kandi ndanarima buriya mbere yo kwiha akazi b'abashomeri bandi hariho abantu bavuga ati turakura amaboko mu mpuzu no kurima nk'ivyanka nivyo sinkura ngo ngende mu kumwonga ariko hariho abandi bavuga ati koko twagiye hamwe tuba turi hamwe twese amafaranga yo kurimisha araboneka nuko ni muri imbere yo kwiha akazi sosiyete koperative twiha akazi yego nakihaye n'abandi kandi nabahaye ingufu zacu twese ziri hamwe n'abandi bakaca baronka amen amen Mutama we nguru agronome yego musanze iyi koperative muri ko murakorana yego ku mirima ubona gute imirima yabo biriko biraza ndazi niko Habumugisha de France abasanzwe ndi mufundi turimo turaherekeza abarimyi bashimye kujya hamwe ni koperative twakazi barimo rero barakorera ku gitego cya macadamia barimo barakorera kandi ku vyamwa prime de Japon rero amatunda rero baragize appel d'offre ngaha ndaza ndapostiye icyo gihe ndagirirwa amahirwe ndajamo ngiyemwo bamwe maze gutangira akazi niho baca banyereka ati dushaka gukorera kuri iki igitego cya macadamia nsubiye inyuma gatoyi ni n'igitego gishasha ni innovation ngaha mu Burundi kuko hari umugambi wa leta wigeze kuba mu 2007 icyo gihe hari kuri ministre Kayitesi barashyira mu ngiro irimwa ry'igitego cya macadamia baragwiza imivyaro hanyuma kubera icyo gihe je nari nakorera projet GTFS ya FAO yafashwa na FAO ndagirirwa ibakwe ndahabwa inyigisho ku icyo gitego ndagirirwa ibakwe kandi ndajya no mu ba moniteur agricole bahawe formation ariko nca ndabibika sinabona niyo bizoca kubera nakora ku muceri cyane mwambagije mutiti imirima yabo imeze neza ku bijyanye n'imirima ubu turacyari mu ntango kubera ko iyi projet murate ko igitego cya macadamia pepiniere ifata imyaka 2 ari pepiniere yonyene ubu etape ego kicaci kigazo cyamba ubu tugiye inyuma ibiri grefe vyama guhera ku myaka 5, 6, 5, 4 bivanye na variete kuko macadamia ziramoko ashika 5 tugeze muri ropicage ubu rero tugeze kuri etape ya greffage turimo turatangura igikorwa cyo kugrefa kugira ngo tugabanye ya myaka 7 macadamia yahora yerera dushobore kubona hagati y'imyaka 4 n'5 turashobora kugabanya imyaka yacu tumenga tugifata imyaka myinshi n'inyungu iyo patience yose investissement y'ukushyiramo uburyo ibijyanye n'inyungu n'ikiringo mu bisanzwe hari burya n'amavoka aya mubona utayashoboye kuyabangurira bamwe bavuga kubangurira abandi bakavuga komekera kubera ko womeka uzanye agashami k'irindi voka rimaze kwera cyangwa macadamia ukomekera ukoresheje ishami rya macadamia rimaze kwera urumva le plan mer le porte greffo iduze itanga umwimbu ikurikije ni iyo ntuze greffo wazanye kubera ifatira ku myaka greffo yari ifise ubwo rero twagiye hamwe kugira ngo dushobore kubyaza impano dufise tuzibyazemo akazi
icyo gituma rero turi ngaha muri iyo ntumbero kugira ngo dushobore kwiteza imbere tubikirije muri kuja hamwe. Iyi sosiyete koperative yacu iri bazi ku bikorwa cyane cyane uburimyi n'ubworozi, ariko sico twavuga ko ari igikorwa cyonyene kubera ko hahurikiyemo ugwaruka. Twavuze ko izina nitwiha akazi kugira ngo turonke akazi nyene, dufite impano zitandukanye. Rero ku ruhande y'uburimyi n'ubworozi turanashigikira ugwaruka mu gushobora kwiteza imbere